Umuntu TV tubitayeho. Wa mugore we ndagutera inkuru. Niba ufise umugabo wawe, nyimba ufise umugabo wawe, ndi kuvuga abanyaburayi, ndi kuvuga ku bagore bari burayi. Uriya jambo. N'abari muri Aziya. Ukabona umugabo wawe arakubwiye ngo igihe ni kinini, ngo imyaka ni myinshi, ngo ntagiye kuramukanya muri Afrika, ngo numva nkumbuye kugenda, agatangura gutegura itike yo kugenda Afrika. Mukobwa, ni ibintu bibi benshi. Okay, rimwe na rimwe uzofate ibintu mutekerera, umuhe nibyo azotwara iwanyu, nibyo azotwara iwabo, umutekere muri make nk'umuntu afashe safari, sibyo? One thing udashaka kwibagira, umutekerere kondomu. Ntuzibagire kondomu zishika nyene nk'udupaki nkatungahe, kubera nutazimutekerera azokoreraho ibyo azozana ntimuzobyirengera. Ikindi naco, hari igihe na kondomu zidakora, kuko mfise umugenzi nawe. Okay, reka mbanze ndabicemwo. Umwiyi misi abagabo arinze ahaguruka ngaha ngo agiye Afrika, inyuma y'indwi zibirashitseyo uzubona amavideo, amafoto ya mariage asohoka. Yavuye mu rugo akubwira ko agiye Afrika kuraba uko hameze, kuko hakumbuye imyaka ibaye myinshi atajayo. Bamukumbuye hariya baguma bamusaba kugenda, sibyo? Ariko inyuma y'indwi zibirashitseyo amavideo uzobona pa mariage ya naka na naka, yabaye itariki zinizi bari kwiryohera na mariage. Wewe uzi ngo umugabo wawe yagiye kuramukanya. Rindira rero agaruke. Ni hatari. Noneho urumva cagihe nariko mvuga ngo umutekerere kondomu nyinshi, kubera uriya mukobwa atwaye kenshi aba yamuhenze ko nta mugore afise hariya. Umukobwa akamubaza kubera iki udasa n'umusore, kubera ko udasa n'umusore, usa n'umuntu akuze, kubera ko utarongoye kare canke warahukanye. Akamubwira wapi, nabwo nigeze nahukana, ahubwo nshitse hariya nasanze kubona akazi bigoye, biriya buzi buciriritse ntabwo nashaka. None hariya kugira ngo baguha akazi gakomeye ufata imyaka wiga. Nafashe imyaka 10 ndiga ndarangiza kugira mbona akazi keza. Ubwo rero sinari gufata amashure ngo ndayacanganye n'umuryango, kuko byari gutuma mpagarika amashure nkaza gukora bwa buzi buciriritse kugira ngo mfashe umuryango kubaho. Niyo mpamvu ubona nakuzuku nabanje kwiga, ubu nararangije, mfise akazi keza. Mfise akazi keza, ubu rero nico gihe nshaka umuryango. Kumbi yavuye asize umugore n'abana 10, imbere harimo n'abakazana. Umuntu akakubwira ko ari umusore, kumba afise n'abakazana. Urafite na wewe ukazibona mariage zabaye. Ubwo rero mureke kubatekerera kondomu anyways, mubatekerere ya makanzu y'ubugeni. Nubona umugabo wawe agiye Afrika ngo agiye kuramukanya, ja ku isoko mugurira ikanzu y'ubugeni, kuko umworohereze amadepense y'ibintu agiye gukoresha hariya. Umugurira ikanzu y'ubugeni, uturato n'utundi tuntu tw'udukado nyene, kuko nta kindi kiba kibajanye ni mariage. Abakobwa bo muri Afrika nabo bavuga kaze wanje zizanye, ntabwo baraba umuntu mu madolari. Uretse ko amuhenda ko atigeza narongora, canke akamubwira ati narahukanye nashitse hariya. Umugore nyene namwe murabizi ko abagore bashitse hariya baca bahinduka, arampeba. Umukobwa akaja nabyo
nubwo yomubwira ati mfise umugore n'abana wa mukobwa muri Afrika n'umunyenzare cyishakira ni kashi kuko azoza arunga iki kirakenewe ubwo rero nibona umugabo wawe ati ngiye Afrika ngo bibiri kondomu nyinshi canke ibikoresho bya mariage